tiga tuvuga leadership, un vrai leader. Hariho umulideri yitwa Gatabazi wo mu Kirundo. Gatabazi c'est un leader, muga nta mashuri 10 afise. C'est un leader. Gatabazi arakugirira recherche agronomique. Dufise des docteurs ingenieurs ngaha. Numu arutipete mu mutwe ararusha docteur ingenieur agronomique. Uwo Gatabazi je ni wanyigisha. Navuga niyo bafise nk'umu docteur umwe yomera nk'uko. Warundi bwotera imbere. Kandi araduha amategeko akaduha impanuro ikigira uku niwe yanyigishije ingene barimo imyungu, ingene umenya umwungu imbuto izovamwo izokwama. Aravuga ati banza uhambe umwungu, haheze amezi 3 ugasanga waraboze nta mbuto irimwo, ujye uzosaga ukomeye ni uri mwimbuto. Ati umwungu utera mu 8 imvura itasura isanga uruyuzi rwataye kuranda. Akanyigisha hajya muza muravuga ngo mbe yize amashuri yahe, ngo mbe n'umurimyi ndiga je aha ngaha muri mwebwe mwize ibishuri byinshi narahejeje naraminuje mfise ijya diplome yanyu je birambabaza kuyita impamya bushobozi gavuga uti ningaragaza bumenyi reka kuyita impamya bushobozi kuko ntacu ushoboye ugishoboye gikore mbone.